Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kaze murano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Umushikiranganji w'ubutungane ahamagarira abacamanza kubahiriza ibiringo bitegekanijwe n'amategeko mu bijanye no gufunga abantu. Basabwa kandi gushira habona ingingo baba bafashe yemeza ko umuntu aburana apfunzwe canke yidegemvya. Urunani mpuzamasendika Kosibu nago rurasaba leta y'u Burundi gutunganiriza abakozi bijanye n'uburusho ku mishahara hisunzwe amategeko abigenga biri mu itangazo ryasohowe kuri uno wa mbere. Murabikurikira mu kanya mw'idonido makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Umushikiranganji w'umutungane n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa bariyamiriza abacamanza batevya gushira habona ingingo baba bafashe yemeza ko umuntu aburana apfunzwe canke yidegemvya. Izo nzego zibona ko ivyo biri mu bituma haba imyidogo mu bantu bari imbere y'ubutungane. Vyashikirijwe ku munsi wa gatanu mu nama umushikiranganji w'ubutungane yagiranye n'abacamanza n'abashikiriza amanza. Domine Banyankimbona akabahamagarira kubahiriza ibiringo bitegekanijwe n'amategeko. N'inkuru tubaza Mireille Kanyange. Ati haheza amezi angahe nisitamenye icavuyemwo mwumva atari ibara. Muri iyo nama yakoranije ku munsi wa gatanu abacamanza n'abashikiriza amanza bo muri meri ya Bujumbura, intara za Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Mwaro na Muramvya. Gateretse Emmanuel arongoye sentare Ntahinyuzwa yibutsa uko ukurondera ivyemezo bibwirizwa gukorwa. Muri chambre de conseil baraba yuko hari des indices, ariko abacamanza ubuyi basigaye baja kurondera amapreuve bagatuma kumbere n'abatemwe kugira ngo birasere ko cyacakozwe. Muri chambre de conseil si ivyo. Chambre de conseil turaba yuko hari des indices, hanyuma nkuko mushikiriza amande kenshi aravuga ati turacabana y'umutoza, izo indices zimaze kuboneka ntituja muri birebire tuvyumvikane kugira ngo ntituze turakora ibitandukanye n'ahandi bimwe bikorwa ko benshi baravyidoga yuko muri chambre de conseil baza kuburanisha ubanza mw'idonido. Umwe mu bari bitavye iyo nama yemeza ko hari abatavyifatamwo neza. Juge wa chambre de conseil birashika n'umushikiriza amanza yagiye kuburana dosiye muri chambre de conseil ntavyifatemwo neza. Jewe murasoma amarudonanse randi aho usanga umucamanza yanditse ati kubera umushikiriza amanza yavuze ati sentare naho yomurekura ntaco vyonone. Muce mwibaza ngo umushikiriza amanza yaburanye avuga gutyo. Kuri ico kibazo nyene Domine Banyankimbona umushikiranganje w'ubutungane ati imyidogo ni myinshi kubera ko sentare iba yatebeje gusohora ingingo y'uko umuntu aburana yidegemvya canke apfunzwe. Ibintu byo kurondera amapreuve rero byo byabaye danse muri chambre de conseil. Mana yo mwijuru mubikurikirane. Ubu rero habaye no kurenga amadere ugasanga abantu bitoga ati chambre de conseil yarabaye haheza amezi abiri sindamenye icavuyemwo haheze ati haheza amezi angahe nisindamenye icavuyemwo mwumva atari ibara. Ndumva hirya no hino nibaza ko ari ivyo byo kurondera amapreuve ugasanga ngubwo nta caha ngo yakoze kayi Bururi yashitse hamwe Bururi bari batemaguye abene gihugu. Barafasha abantu bagirizwa gutemagura abene gihugu. Yari ibintu bibabaje. Amakufu yose ariho guha yuko mu gihugu hagira atangura intambara. Hama harafashwa abantu baragiye muri chambre de conseil abacamanza baciye babarekura bavuga ngo nta preuve ziboneka ko babigiyemo. Urumva ivyo bintu Endisi ngaho hariho abatemaguwe abariko barakurikiranwa kuri ivyo byo gutemagurwa. Ibintu byo kuzana preuve ntiharagera kubera ntibaraja muri fo. Bakaca bavuga ngo nta cagira kiboneka ngo nta kiboneka kucaha nk'ico.
igitabo kigenga uko imanza z'ivyaha zitohozwa zikaburanishwa mu ngingo y'ijana na 57 gitegekanya ko ingingo imenyekana mu masaha 48. Arakoze Miheye Kanyange. Urunani mpuzamahanga Kosibu rusaba leta y'u Burundi gutunganiriza abakozi ba leta n'abari mu mashirahamwe agenga n'amategeko yisangije bita statut spéciaux mu rurimi rw'igifaransa ibijanye n'uburusho ku mishahara hisunzwe amategeko abigenga biri mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa mbere. Icegera curongoye ugo runani Melance Hakizimana asaba leta gukurikiza itegeko ry'umukuru w'igihugu ryasohotse kuwa mbere Nyakanga. Leta rero heruka gushiraho itegeko ry'umukuru w'igihugu rikura iyo ngingo rigasubiza ubwo burusho abakozi. Iryo tegeko ryagiye itariki 1 kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Mugabo kugera ino saha turiko turavugana iryo tegeko ntiriraja mu ngiro. Tukabona rero kumenga abajeje kubishira mu ngiro hariho kugomba kuvyirengagiza kandi abakozi bafatiwe amaboko imugongo mu bukene ubu buhari butagira uko bungana. Twebwe ntitwovuga ngo harabaye mutunenge kuko abakozi ntavyo bazi kuko ntibigeze bagishwa inama mu gukora ivyo bintu. Bamwe bose babikora uko bavyumva. Hanyuma mugabo rero twebwe tubona ahubwo gusa ari kugira ngo bibe biradindira kugira ngo abakozi bagume babohewe amaboko imugongo. Muri iryo tangazo turavuga n'amasezerano leta yagiye irahonyanga kandi ari amasezerano yaciye mu biganiro. Tugasaba yuko leta yoba ya mbere mu kubahiriza amasezerano. Nuko rero mu gihe hose leta yoba igomba yoba ifise ibikorwa bijanye n'amategeko agenga akazi igihe cyose yuko yobikorana n'abakozi bo biraba. Nayo ahandi ho nibinyene uca dusanga haba imyidogo ngo babikoze nabi ngo ntibabikoze uko bigenda kandi vyategereza gukora hisunzwe amategeko. Amakuru twabateguriye harabandanya. Umwana w'umukobwa w'imyaka 5 yatowe ikiziga akaba yaba muri quartier ya Buterere ahitwa mu Nyarumanga. Yatowe ikiziga mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Amakuru avaho yatowe akamenyesha yuko uwo mwana yabanje gushurashuzwa n'abantu batamenyekanye baca baramuniga. Umuvyeyi wiwe asaba ko abo bantu bofatwa bagahanwa. N'inkuru tubaza Jean-Marie Mayonga. Umwana uva ko bavuga ko yari yamaze kuva muhira akaja kuyerera bene uruvugu we ntushobora kumenya yo gwazananye kubera iribara niribi kandi nta muntu akomeye yorikora. Abo ni bamwe mu banyagihugu ahari umwana yaraye apfuye afashwe ku nguvu nkuko bavyibugira. Umuvyeyi wiwe avuga ko yari yamusize muhira mu gatondo agiye kurondera ubuzima. Mu gatondo k'uyu wa mbere niho yahabwa amakuru ko umwana wiwe yaraye yishwe. Umubanyi tubana mu nzu arambarira ati hariho umukobwa yaje ava mu kinama yaje ngaha muhira araramutsa umwana baraguma barayaga. Yaciye amutora amutwarana n'akandi kana k'agahungu gasaza k'uwo mukobwa. Baca baragenda mu sinema. Bagiye mu iyo sinema mu gutaha ntiyigeze agarukana umwana ndamurondera ndamubura. Mu gatondo mbyutse 6 z'agatondo ngiye kuraba umwana hariho umumama w'umubanyi yaje arambara ati wa mwana warondera wamubonye. Ndamubarira nti ntawe nabonye. Ngo genda ngo hariya ngo kwa Makara ngo umwana wawe ngo yapfuye ngo kandi ngo urupfu rwe. We muvyeyi agasaba ko abagandaguye umwana wiwe bokurikiranwa bagahanwa n'amategeko. Nkeneye yuko mu nkurikiranira urupfu rw'uwo mwana wanje abo bantu bamfatiye umwana bakamwica bafashwe bahane by'intangarugero. Umwe mu babanyi akavuga ko iryo bara atamuntu afise ubwenge bukwiye yokora ibintu nk'ivyo. Aba bantu bagenda ijoro babagabo
bigira imboregwa aribo bakwiriye kujya baracibwa cyane ntagire abagabo birigo baragenda mu ijoro biborereshejwe kubera iri bara ni ribi kandi nta muntu akomeye yorikora ni biboregwa nyene nta muntu muzima yobikora kugira ituzwe nuko aba bantu bagenda mu ijoro ari uko boja barahagarikwa kandi cyongeye cyo umwana agejeje saa 12 ari mu barabara uwitwa umuvyeyi wese akajana umwana muhira akaguma muhira. Mbojeje intwaro muri zone Serge Hategekimana arongoye zone ya Buterere agahamagarira abavyeyi gukurikirana neza abana babo aho batemberera agasaba ko inzoga ziboreza zitosubira kudandazwa mu maduka mato mato ngo ahubwo zikugwe muri amaduka bazishire mu bubare. Izo nkozi z'ikibizi bikora nizambura kimazi zirikwa ziranywa hariho ubunyobwa bukaze cyane buri mu mabotike iyo rero babunyoye nukuri ntaco bibanga dusaba rero ko hoba iryo tegeko ku rwego rw'igihugu rukura burya bunyobwa bukaze mu mabotike bukaja mu bubare. Uyu mwana w'umukobwa umuvyeyi wiwe nawe yarabareze akaba ari we wenyene yibesha mu kubaronderera ibibatunga. Ano makuru tuyasozerere mu nkino umumenyereza w'umugwi nserukira gihugu mu mupira w'amaguru intamba mu rugamba ategerezwa kwiyumvira imikenyero myinshi mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo kuzoja guhiganirwa igikombe c'isi mu mwaka w'ibihumbi 2026 bivugwa na Balene Havyarimana umumenyesha makuru w'inkino inyuma yaho umugwi w'intamba mu rugamba utsindiwe kuri w'Imana n'umugwi nserukira gihugu wa Gabon ibitsindo 2-1 uwo mumenyesha makuru akabona ko naho hakiri kare amahirwe atari menshi kuri uwo mugwi afatiye ku migwi bazohiganwa. Umwe uzoburushije abandi amanota ni uzo kwitabira igikombe c'isi cyo mwaka wa 2026 urumva rero kubona yuko twebwe twariko turakira hanyuma tugatsindwa ni ibintu vyari bibaje mugabo mu nkino niko bimeze ari ugutsindwa kunganya hanyuma no gutsinda uko niko bimeze ngira ngo kazoca kaba kajyo kumumenyereza Etienne Ndayiragije kuraba ingene yoza rahinyanyura kuko mu nkino zizokurikira kubera yarahamagaye abakinyi bashika 23 mugabo hariho abakinyi bamwe ego nivyo si bose bokina mugabo nk'urukino yakinye gwarukino ngira ngo rw'inyuma y'amasaha urukino rwa mbere twakinye ku munsi wa 4 no kuvuga baruhutse iminsi 2 kuwa 5 no kuwa 6 hanyuma kuwa Mungu bakina urundi rukino nibaza yuko kubera yuko arafise abandi bakinyi benshi yari kugerageza akaraba akaruhurira bamwe mu bakinyi bari bakinye kuko uravye nko mu rukino twakinye na Gambia hariho abakinyi bari bakinye cyane no kuvuga rero ko ku rukino rwa Gabon yari kubaruhurira bamwe bagatangura hanyuma abandi bakaza kugira ngo bafashe gutyongira ngo twari kuronka umwimbo mwiza dusho kufuronka ikibanza ca mbere mugabo uravye iyindi migwi ingene kiritunganya ibindi bihugu biraboneka yuko ari ikintu kitoroshe. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza no kugira ibihe vyiza.